Nshuti bagenzi muriko muradukurikira, turabaha ikaze mu kiganiro Tera Imbere. Ikiganiro mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Uyu munsi mu kiganiro cacu tuza kurabira hamwe ibijanye n'inama yari yatunganijwe n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, bufadikanije n'ikigo kijejwe kwegeranya amatagisi n'amakori OBR mu ntumbero yo guhanahana ivyiyumviro ku bijanye n'ingene ho kwinjira mu kigega ca leta amakori n'amatagisi ku rugero rushimishije. Muri iyo nama hakaba hari hatumiwe kandi n'ababuramatari n'abakozi bakuru bakuru bo muri ubwo bushikiranganji. Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano aratubwira intumbero yatumye batunganya iyo nama. No musi dukoranye ngaha ababuramatari cyane cyangwa intumwa zabo kubafatiriwe kugira tuyaje n'abarongoye igisata OBR tuvugane kungene amakori n'amatagisi yo kwinjira ku rugero rushimishije na cyane mu ntara dusanzwe turongoye. Ari gisabo ko leta ikora muri systeme ya complementarité kuzuzanya igisata cyo kwitoza amakori, badusabye ko twokorana inama kugira batubwire ico bifuza ko twobafasha abajejwe intwaro. Kagizimana n'umugenduzi mukuru w'ubushikiranganji yaje ngaha, hariho n'izindi nyamiramabi twavuganye ko ziza gushika ngaha kugira tuvugire hamwe tuje ku kivi. Ivyo bisaba ko twese twitanga, umwe wese ku ruhande ahashika kugira amakori yose yatozwe kandi ashike mu kigega ca leta. Bega ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi coba kigizwe n'ibisata bingahe? Uno musi rero twifuje ko twohurira hano kugira ngo tuganire neza ku bijanye n'ingene ibisata bimwe bimwe vyo mu ntwaro yo hagati mu gihugu n'abakozi ba OBR ingene igikorwa dukora cogenda neza kugira ngo amakori dushoboye kuyatora ku rugero rushimishije kurusha aho twahora, kuko ngerageje kuvuga surusaku bizoba. Uwo mwaka twakoreye ku makori twateza gutora yangana n'imiliyaridi 1,759, ariko ugira utangure hasigaye iminsi kubera ibikorwa ari vyinshi. Babona ko leta imvyeyi, leta nkozi iri ku kivi, dutegerezwa kwegeranya amakori angana n'imiliyaridi 1,929. Murumva ko ari amahera atari make, ku buryo izi nama canke ibindi bikorwa muzobona biriko bitegurwa kugira twitegurire tuje ku muvuduko ku rundi rugero, biheze bishoboke ko leta ironka buryo ikoresha imigambi yose yihaye, na cane imigambi twebwe abene gihugu canke mwebwe abarongoye abandi mwashize imbere. Ariko cane agaseke dusa n'ababatekereye karako kwibukanya ibikorwa canke n'ibisata bimwe bigize ikigo OBR, kubera hari gihe usanga mu bikorwa turiko turakora mu kigo OBR namwe mu bikorwa by'iwanyu, noneho n'abandi bajejwe umutekano, ugasanga ari igihe ibikorwa bitagenze neza kandi twese turiko dusenyera ku mugozi umwe, dufise iyo dushaka kuja hamwe. Nakaryo rero keza munkundiye nagira ndabibutse ko ikigo OBR kimaze imyaka itari mike, kuko cabayeho kuva itariki 14 z'ukwezi kw'indwi
umwaka wa 2009. Ico kigo kigizwe n'ibisata bitanu, ngerageje guca ku mayange. Ndabisubiyemwo ibyo bisata kubera mu bikorwa dukora canke mu bikorwa mukorana na bamwe muhura, hari igihe uhura n'umuntu kibaza ngo azi vyose vyo muri OBR, kumbe afise igisata kimwe arimwo. Byari gufasha rero umuntu amenye y'umwe aje akomoka, ucumenye ingene umwakira. Igisata ca mbere citwa Commissariat General, kiri hejuru ya byose. Mugabo muri ico gisata hariho ubundi buyobozi buto harimwo ubwo kwegeranya ivyo no kwita comptabilité, harimwo ivy'ama audit. Ico rero nico kiri hejuru. Hakaba igikurikira arico gisata gishigikiye ibindi bisata, arico bita Commissariat des Services Généraux. Ico nico kica kijera abakozi, ibikoresho n'ibindi. Ariko cane nza guteba ku bisata bitatu arivyo bikunze kuba biri ku rubuga. Icambere nikijejwe amatagisi yo hagati n'amakori, mu kinofunofu bacita Commissariat des Taxes Internes et Recettes non Fiscales. Nico rero mukunze guhura muri impôt locatif, mukunze guhura mu matagisi ajanye n'umwimbu, mwita tagisi sur la TVA, taxe sur le revenu, gikorera ku matagisi yo hagati mu gihugu. Hakaba igisata kindi Commissariat des Douanes et Assises, ariyo rero ijejwe cyane kwegeranya amakori avuye kubiba bivuye hanze byinjira mu gihugu. Hari ikindi gisata kihari benshi badakunze kumenya, no kwita ko kijejwe ari police interne AROBER, arico twita Commissariat des Enquêtes, Renseignement et Gestion, ariyo ifasha kuraba ko ivyo bindi bisata navuze cane ibi bibiri imbere jeko ko ari byo byakoze neza akazi kategerezwa kuba. Benshi mu bajejwe umutekano muhora muhura n'abandi bantu bashaka kumera nkamwe, mugabo ntibisa. Abahora bita unité mobile, equipe mobile bakorijwe n'umurango, aribo bacunga cane amafraude n'ibindi biba biciye mu binywabi. Nk'uko vyashikirijwe muri iyo nama n'abahinga bo mu kigo OBR kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi, ngo kugira igihugu cacu gishike kwiterambere rirama, abajeje intwaro n'abajeje umutekano basabwa kuzuzanya n'abakozi begukira ikigo OBR. Kandi bisabwa ko tuzuzanya. Rero hamwe n'abakozi bacu barasabwa ko mu byo baba bariko barakora bahamagariye kwereka abapolisi bakorana, intwaro yo hagati mu gihugu, abajeje umutekano, kugira ngo aho icyo batazi bakibabwire, namwe mu ntwaro yo hagati nyine mukora mubabwire kugira ngo tugire aho duhuriza, kugira ngo dushobore gukora wa murimo neza. Hari kandi n'ibindi bishobora kuba ibidandazwa byinjiye bikaba bifatiwe nk'ahantu mu nzu kanaka, tugasaba ko byocungerwa bihagije. Aho nyine ugasanga umupolisi canke uwundi muntu wo mu ntwaro hagati babijeje, aho kubicungera bihagije, ahubwo nabo bashaka kubikora ukundi, cyangwa ugasanga bariko baje inama n'abakozi wa OBR, aho bobitunganyije kugira ngo bizoshike ku rwego bishobora kuba byogurishwa, cyangwa tugahamagara nyene vya bifatanye turavye ingo zatumye bifatwa, tukamuha uburenganzira agasubira akabidedwana. Imbere y'uko dufata iyo ngingo tuba dushaka ko tubyifatamo neza kumwe twese, tubyumva kumwe, kugira ngo ntihagire amahera yo mu kigega ca leta atakara, canke ngo twiteze urubuga ugasanga turiko turashamirana kandi twategerezwa gusenyera ku mugozi umwe. Kori dutoza akora ibikorwa by'iterambere rusangi, ahanini byoba byiza bose umwe wese agize icyo aterera kugira ngo iryo terambere rusangi umwe wese ufise icyo yinjiza ntihagira uwigira sindabibaza. Ubwo mujeje intwaro mwe muzi neza akarere kuturusha ko mwodufasha abantu ubona ati uriya muntu turaba urudandaza ariko arakora, nawe yategereza kugira icyo aterereye mu iterambere ry'igihugu, mukatwereka abo bantu kugira ngo nabo tubakure muri cyo twita informere mu urudandaza rwo mu kinywabi, nabo batangure kuriha amakori n'amatagisi. Haraba
abadandaza gushika n'ubu badatanga ikoni n'amatagisi ariko atari kwanga kuritanga ku kutamenya ca gikorwa cacu ca buri munsi tuja dutembera mu mihinga itandukanye gushika mu turiya dusanzwe bisaba ko tugenda tukabumviriza tukabasigurira uko ikigobere gikora kugira ngo nabo batangure gutanga amakori n'amatagisi. Nk'uko twari twabibamenyesheje mu ntango za kino kiganiro, ubushikiranganji bw'intwara hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano bufadikanije n'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR bwaratunganije inama kuri baburamatari n'abandi bakozi bakuru bo muri ubwo bushikiranganji kugira bahanahane ivyiyumviro kubijanye n'ingene umwimbu w'amakori n'amatagisi wo kwiyongera. Bari basabye yuko ibikorwa bijanye na controle routier hari ibikorwa twahora dukora conjointement OBR na police kugira ngo babikora sous forme de mois témoin kugira ngo barabe ingene ibikorwa bigira neza. Nibaza ko waserukiye police de sécurité intérieure ngaha, nibaza ko iyo bitegekanya ibyo bikorwa bigasubira bigatangura. Ico gihe aho muri OBR na police bari kumwe kuri tere vyaratanga umusaruro mwinshi cyane, ariko hari ikintu twabonye dusaba nabo muri OBR bavyumva, ikintu kijanye na contravention. Aba bakoresha amabarabara bijana na transport, contravention baba bamutse ikigwanisho. Umwaye contravention ari muyinga ashobora guca yirwa yigendera ko umunsi wose avuga ngo bamuhaye igihano. Mushobora kuva muyinga mushiki Bujumbura utaracana ibiro vya OBR. Ifo kubanza kuriha iyo contravention mbere yo kubandanya itsinda activity. Ibyo tubiye kubishimikira kugira ngo avyumve. Abashoferi bari twaza contravention umunsi wose kandi aguma akora y'amakosa nyine. Dufate yanegeje ko abantu na batanu nkanabakuranye acavuga ati bampaye contravention. Aho karakaro gasanzwe ntushobora kuva basi Bujumbura ugenda mu Rutana udaciye ahari ibiro vya OBR. Bifata bari kubanza kuriha contravention baguhaye. Shiraje jeri intererano zitatu kuma tuti nta bibazo. Iki cyambere navuze kimshakikasho citoyenne ni kintu gikomeye cyane kuko abene igihugu ibaraja ku murongo w'uko yumva gutanga ikori atarawurinze gufata ku ngufu. Ahandi umuntu yamaze kumenya yuko igihugu gitezwa imbere na banyene cyo cyane mu gutanga amatagisi baribwiriza kandi usanga ari arakaranga mutima k'umuntu. Ico rero nibaza yuko twokija ko tukazobandanya ahimiriza kugira ngo umuntu wese atange ikori n'amatagisi atahadikizo. Ikindi naco nagomba guterera ca kabiri ni ibi byose turabona ko twebwe dufise ihangiro yuko twogira twotoza amatagisi n'amakori ku rugero runiniya uravye kuri prevision budgetaire igihugu kiba kihaye. Ibi rero birasaba uburyo cyane kuko murazi ko umwana w'umuntu ari umuntu mugabo hamwe bogira na modernisation de service byofasha kuko hariho dufate nk'ibyo ariko baravuga by'amakontravention. Umudugu ufashwe ukabusanga turi mu informatize wagize ikosi rinini baraguha iminsi itatu utarariha ikija kuri shene kandi bari personnalisé. Ibyo rero ariko navuga kuri installation de camera na installation ya centre de serveur ishobora gukontrola ibintu byose ari byinjiye cyane ari bifashwe reka mbere n'imiduga. Ibyo rero byofasha cyane. Ibyo rero byofashwa na sera police isanzwe kuri ministère de l'intérieur nuko mwakoranje na OBR igashira mu buryo kuko birayaba cyane bose. Je vous propose yuko amasete yose makora abantu benshi ngo ikintu gifashwe aba wafashe
yafashwe awene akaronka ahasinyako kumbe na obere agasinyako umukozi wa obere ari mu karere kuko ubundi umenga amasezi umuntu yifashe aca yirukangana muri obere nk'uko umenga ahubwo kiba kindi kirakaronse rero ivyo navyo bigaca bituma izo sezi zishobora kuzimira umwanya uwo ari wo wose. Ikindi numva nugaruka ko ikijanye na sensibilisation au niveau de l'administration chez le n'igihugu par rapport ya kubere ubundi iseanse yategerezwa kuba yarakozwe kuva kera kugira ngo l'administration surtout à notre niveau canke à la base tuba familiarize ku ma activité ya kubere kuko nk'ubu urashobora kubona ati fiche y'umudekara ikwiye kumera gutya ari notre niveau ugasanga twaba tuyizi mugabo twuruka hasi dusanga ivyo bintu bitazwi rero tukabasaba ahubwo ko iyi nama yoba ibaye ya mbere izindi zoca zibandanya ku ngero zo hasi yacu kugira ngo bikunde n'umwenegihugu ari mu micungano amenye neza icyo akwiye gukora kugira ngo amenye neza ko umuntu akwiye kuriha amakori n'amatagisi. Nyuma yo guhanahana ivyiyumviro ku cokorwa kugira ngo ikigo kijeje gutoza amakori n'amatagisi OBR gitera imbere, umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano afatiye ku vyari bihejeje gushikirizwa ko hari abanyuruza ivyafashwe, yaciye asaba ikigo OBR ko comugira icegeranyo c'ivyafashwe. Havuzwe ko hariho abantu banyuruza ivyafashwe vya fraude. Muri OBR ndabasabye mungira icegeranyo c'ivyo muzi vyanyurujwe n'ababinyuruje. Cyo ni icaha gikomeye cyane mu gihugu. Twebwe mu Nyamiramabi n'abajije intwaro tuziko kandi ico turiko turakorera ko uro dufatanye fraude wese cyo tumukorera dosi igaca imuhereza no muri parke muri sentare agacira urubanza. Nemuvuze ko hariho abanyuruza ivyafashwe no kuvuga ko iyo dosi ntibikibaye kuko dosi ya fraude udafise sezi bijya bamufatanye iyo dosi ntibaho no kuvuga nta handi duca dusanga ibyo dukora byose ari impfagusa. No muri OBR namwe bwereka mu bikuruko onya birashoboka kuko abafrodere tutabahagurukiye kugira tubakomeye kuba tubihanize ubwanyuma igihugu nishobora gutera imbere. Abantu barakunda amafaranga mugabo ni byiza kumwe wese agivyiwe ivya leta n'ivya leta by'igihugu n'ivy'igihugu nawe iwawe yaronku yafungure nisawa. Turemeye ko tugiye gukorana rero kandi n'ingufu nyinshi cyane. Babura matari ngira muravyuje nemeye nimwe mwemeye nimwe mwemeye kuko dukeneye amafaranga yinjire duteze imbere igihugu. Kuri biro by'amasezi anyuruzwa nkeneye icegeranyo kugira turabe ingene vyagenze kandi nkasaba ko abarongoye Inyamiramabi ku nzego zose bakanura rwose ntihagire umadu ateza iceyi urwego rw'Inyamiramabi. Abajeje intwaro namwe babura amatari mucunge mukamurere muri nivyo mwe twavuga tuti mugira amadesante mugende mwumvirize umwidogo w'abenegihugu. Nimwasanga umwidogo w'umwenegihugu ushingiye ko bamunyururije ibintu mukimi hakiri kare. Abajejwe Inyamiramabi barakora ayo madose kandi barakora neza cyane nta kigongo no mu ntwaro namwe nta kigongo. Akaba yaribukije abaraho ko atawohirahira ngo yiyadukize ngo aje gutoza amafaranga abenegihugu atatumwe n'urwego rw'igihugu ruzwi. Hariho ivyavuzwe vya association nayo nyene babura amatari ginda mwegeranye ibiko biravugwa kuri aba bantu. None ko navuze ko atamuntu umwe aza gukorera mu ntara atasabye uruhusha bura amatari aba bacimiteranye kurikira mwumve ibiriko biravugwa ku association sugusinya gusa bagere kudandaza signature y'umushikiranganje
kandi afise ububasha bwo gusinya irindi kete rihagarika ako kajagari kose. Ivyo ukunda ko twavuze ko kizira ko umwenegihugu aja gutoza amafaranga uwundi mwenegihugu atatumwe n'urwego rw'igihugu. Size ko byumvikana. Nta mwenegihugu atoza amafaranga uwundi mwenegihugu atatumwe na leta cyangwa na komine cyangwa undi rwego rw'igihugu ruzwi. Apana association cyangwa koperative cyangwa ibyo byose kirazira akajagari mu bintu. Ushobora gutera imbere abantu bari en ordre disperse. Mugende mudoriye mwumvize abo bantu bavuga ko batoza amafaranga mu bene gihugu. Uwo munsi nyene mubabonye mubahagarike murafise ububasha. Dose bazikore bazijanye muri parke bafungwe. Bashiribwa ibihano bijanye nabo. Ikintu cyitwa umu intermediaire tumaze kuvuga inshuro nyinshi kirazira ko asubira kubaho. Umu intermediaire ni umuntu mubi. Kandi tumaze kuvuga inshuro nyinshi. Bwira abamustanteri bacunge neza mu karere barimo abakuru imitumba n'abashabudo zone mwe bose akora akazi kiwe. Umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano agasaba abajeje intwaro guhindura ingendo bakaja ku kivi bisunze yambono kazoza nkuko twayeretswe na nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu General Major Evariste Ndayishimiye kugira turonke igihugu cifashe cigaba kikigaburira mu mwaka w'2040 n'igihugu gitunze mu mwaka w'2060. Nico bita ubutegetsi bw'igihugu. Nico bita la puissance publique mu gifaransa. Nukuvuga turorashije na gatonya tukaraba hirya byose byo tubana urudubi. Ivyo obere ikora mu kwegeranya amakori n'amatagisi ni kuneza y'umwene gihugu. Ujya mwene gihugu duserukira muri komine mu ntara. Murafise ibishigikizo mu kurangura akazi kanyu mwibwabura amatari. Abantu bose bakorera mu ntara mutegezwa gukorana. Ufise ikibazo ababwiye ufise ikibazo kiniki fasha. Ico ubonye udashoboye mumbwire dukorane n'inzego zibijejwe kugira ibintu bigende neza. Uno munsi rero twifuza yuko ino nama dukoze itoba inama y'imfagusa. Iyo inama y'ingirakamaro izodufasha kugira amakori yose iyava akagera isabirigwira iyo rica tuyegeranye yose aze gusahiriza igihugu. No munsi dufise ibikorwa byinshi dutegerezwa gushiramo ingufu nyinshi cyane. Nyine cyo mu rwego cacu yatubwiye ko duhindura ingendo tukaja ku kivi. Mu guhindura ingendo twisunga vision yatweretse mbona kazoza kugira turonke igihugu cifashe cigaba cikigaburira nuko tuba twakoze ingufu zidasanzwe. Imyaka 17 isigaye sumurengera mugo twifuza ko ubwo mu myaka 5 bijya shusho twayishitseko ko nta kibuza n'abandi nta buhinga bakoresheje udasanzwe bakunze ibikorwa bakunda igihugu. Nshuti bagenzi mwariko muradukurikira aha niho dusozereye ikiganiro cacu naho butaha. Kila uri mitsa Burundi bwanje zokurata hose upesha zihe